bakunzi bacu bakunzi uruga rwa B-Info Plus mungonde ndabaramutse ndabaye nikaze makino iganiro cacu cuno musti ku munsi wa gatatu igenekerezo n'igicenda kwezi no kwindi umwaka wa 2025 ntango ndamutse cyane abantu bose badukurikirana yaba ari ngaha mu gihugu ciza cyo Burundi abari muri Zambia abari muri Afrique du Sud abari mu bihugu byose bigize muri Afrika muri rusange abari muri Europe Asia Amerique umve yuko tubaramukije cyane mu mpande zine zose zigize isi uno munsi tuje kugira ngo tubabwina cyane kubiri ku mirongo y'urugamba ubone ko hari haheze akanya teko turababwira ibijanye n'ama operation ari karaba ahagiye hatandukanye rero murabizi muri cyo ntabwo mba ndumwe mba ndi kumwe n'umusesanguzi adufasha kugira ngo tubaje gutahura vyinshi mu buryo bwiramvuye bwana musesanguzi reka nango ndakuramutsa ndakoye nikaze makino kiganiro urakoze cyane bwana journaliste ego kwikaze umpaye ego reka ndakuramutse nanje ubwa mbere kuko niwe turi kumwe hafi muri studio cyane gose nce ngirwa ko ndamutse n'abakunzi bitangazamakuru byacu ego B-Info Plus hamwe na Akamo TV tutibagiye na Burundi Star TV aho muri hose mwumve yuko tubakunda kandi tubishimiye cyane gose bwana musanguzi nari mpejeje kubabwira yuko twari tumaze iminsi ko turababwira ibijanye no ku mirongo y'urugamba aho ubona benshi bariko baratubaza ingene vyifashe ariko no munsi ndibaza yuko tuje kugira ngo tubabwire ibiriko birakoreka na cyane ku bice vyinshi biriko biraberako imigwano muze kunkundira bwana musanguzi zo guhera muri Warekari aho bitwa muri Kobe ku munsi wejo hashoboye kuba operation idasanzwe aho ingabo za Wazalendo na M23 zashoboye kugwana mu buryo bukomeye uraza kubitubwira mu buryo bwiramvuye sivyo gusa turaza kuyaga kubijanye n'umunyepolitiki akomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda Victoire Ingabire abenshi barabizi ko yamaze gufatwa na RIB kugira ngo abazo ivyo yagirizwa umusesanguza kudufasha kugira ngo abashe kutubwira ibijanye na Ingabire Victoire turiko turavugana ingene vyifashe urubanza rw'uko gwifashe turaza no gusimbira muri Goma neza na neza bwana musesanguzi aho hari aka video kariko karasirikira k'abapolisi ba M23 ariko baranigana bagwana ibi navyo uraza kudufasha kugira ngo usobore kutubwira abadukurikirana babwire ngene biba bimeze uraza gusimbira no kubijanye n'inhindurirwa ry'imyambaro cyangwa tenido komba ku basirikare ba FARDC bariko barazanwa ku mirongo y'urugamba ndetse tunayage nibijanye ko no kwita gashiru kabute cyangwa salaire sinumva ko no bivuga ko bawazarendo biboneka yuko mwino misi baryohewe cyane bwana musanguzi nongeye kuguha ikaze kandi mwaya makuru yacu y'uno munsi urakoze kandi bwana journaliste reka mpikaze ego abakunzi b'ibiganiro bya B-Info Plus muri kino kiganiro ego ndazi ko benshi bashoboye kumenya igitangazamakuru cacu kubera amakuru y'urugamba tubashikiriza cyane gose so umbabarire gato bwana journaliste imbere yuko tubandanya ego reka ndakwibutse kuberewe merci napendeza sana kabisa urakoze cyane nirabiva kubanira n'abafanzi bagukeze vraiment ni kubgawe umuntu yo kwibaza ko ufite doti uyu munsi sinzi uraza kwimbwira inyuma ya kamera okay ndakubwira behind so rero ibitangazamakuru abakunzi bitangazamakuru byacu batumenye cyane ego kubera ko tubashikiriza amakuru y'ibyabera ku mirongo y'urugamba cyane hano mu gihugu ca Kongo mu gihe ibitangazamakuru byinshi byatanga amakuru y'ibinyoma byabesha yes amatwe bwo duca dufata natwe microphone kugira ngo twerekane ukuri kw'ibiri ku mirongo y'urugamba niyo byatumye abantu badukurikirana rero kuba twasa n'abari bamaze igihe tutabashikiriza ibiriko birabera ku mirongo y'urugamba no bitaho ko ari kosa ryatubaye ko mugabo kandi natwe tutifuza ibihe twaciyemwe bitandukanye bitakunda tuguma tubaye inkuru zo ku mirongo y'urugamba nk'uko vyahora so wavuze ko twotangura hano muri Kobe mugabo en général bona journaliste intambara muri Kongo ntirahera ibitangazamakuru byinshi ntabwo biriko birashikiriza amakuru y'ibiriko birabera ku mirongo y'urugamba atari uko ku mirongo y'urugamba atamigwano ihari ahubwo ni kubera yuko ubu biragoye cyane kuronka amakuru y'ibiriko birabera ku mirongo y'urugamba urugamba rwabaye rwibanga mu minsi yahera byari byoroshye cyane gose kubera yuko aba Wazalendo
nta discipline militaire bari bafise no kuvuga bobo n'imbeba bayishe baca bafata ifoto bati twisha imbeba turi kuri front iyi ni kandi imbeba ishobora ko yatumwe n'aba M23 voilà ikiro nico cyatuma amakuru yaba menshi cyane gose wanashaka cyangwa n'ibihuha byinshi ku mirongo y'urugamba ariko ubu siko biri aho abawazarendo novuga abarundi babatereye iteka ryo kubiyegereza bakabigisha bimwe n'ibindi kubijanye na discipline militaire ubu abantu cyangwa se bitangazamakuru bitandukanye ntabwo bikironka amakuru nkuko vyahora kubiri ku mirongo y'urugamba barumva yuko ahanaka habaye ama operation mugo ntibamenya ngo operation yatangujwe nabande byagenze gute ibyo nonekaye bingana gute ni kubera yuko abawazarendo kenshi nibo batanga amakuru mugabo magingo aya ntabwo bariko baratanga amakuru ubu gusa igihari kandi kizwi ibitangaza amakuru biriko biratangaza nuko abawazarendo na FRDC ubwabo bariko baratangaza yuko intumbero bafise muri kano kanya ni kubohoza Bukavu na Goma niyo myiteguro barimwo ngira ngo ku munsi wejo urabonye ama video atandukanye y'abawazarendo batari bake aho bariko bari devereza mu gisagara ca Bukavu cyane gose atacamira so bibonekane yuko rero imvugo ishobora kuzojana n'ingiro umwanya ku mwanya so hano rero muri Kobe muri groupe ya Kisimba ni muri Warikare nimba ntihenze muri Nord Kivu yes ku munsi wejo harabaye operation iremereye cyane bwana journaliste muri kano gace inyeshamba za RDF zari zikamazemwe imisi zirakigaruriye arizo zicunaguza bufuni na buhoro abene gihugu baho arizo novuga zihigaragura zikora ibyo zigombeye rero ku munsi wejo abawazarendo barashoboye kuhabirukana mu buryo novuga butunguranye kandi bitanoroshe kuko bari bamaze imisi itari mike bariko barahagenzura kano gace bakiga baraba ingene bashobora gukora operation ya mvako hano kwibutsa badukurikirana yuko hano muri groupe ya Kisimba neza hano muri Kobe harabereye imigwano itoroshe zino nyeshamba za RDF kugira ngo zishobore kuhakura abawazarendo na FRDC yari intambara izi nyeshamba zatakarije ingabo zitari nke hamwe n'ibikoresho bitari bike abawazarendo kuko babona ko bariko bahangana n'abahimvye ubuzima bwabo abagomba kwiyahura baca barababisa rero izinyeshamba zirafata bino birindiro ziranashira ko n'indahero yuko zitazopfa zihavuye so ku munsi wejo rero niho novuga abawazarendo bari kumwe n'aba FRDC basubira rero kwisubiza kano gace aho bagabye igitero kiremereye cyane bwana journaliste igitero amakuru dufise atemeza neza igitigiri c'ingabo zahaguye mugabo bamwe n'abandi babawazendo tuganira bakaba tubwira yuko bashoboye kuhagarika inyeshamba za RDF zirenga 17 so wumve yuko rero bwana journaliste nubwo tutariko turashikiriza amakuru y'ibiriko birabira ku mirongo y'urugamba intambara ziracabandanya ibi mwobibaza abari mu bitaro bya gisirikare Kanombe abari muri Goma nibo bakomeza kubona inkomere z'abasirikare bariko baraza hari umuntu yoca yibaza ati none ko atamakuru akivugwa aba bariko bakomeretswa niki ikiyo ni kimwe mu byerekana yuko ku mirongo y'urugamba ibintu biracakomeye kandi ni bibi cyane aha nibutse n'abadukurikirana bona journaliste muri indwi duhejeje harabaye operation iremereye cyane muri Ho Plateau muri Minembwe harabaye operation iteye ubwoba yahitanye inyeshamba zatwigwaneho na RDF zitari nke nuko gusa tutari turi comfortable gukora udushoboye gushikiza badukurikirana iby'iyi nkuru yabereye hajya muri Ho Plateau mu by'ukuri ntabwo byari ibintu byoroshe. Asante sana bwana Musisango zikuri no nkuru duhaye iyi operation yabereye muri Kobe ariko tuve muri Kobe dusimbire mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda ku makore karavuga ku munyepolitike Ingabire Victoire
aho ari muri RIB aho ariko araburanisha kugira ngo yagirizwe canke abazwe ivyaha ariko araregwa ubu tuvugana bwana Musisanguzi ndazi yuko ushobora kuba iyi nkuru hari ico biziko vyinshi ashobora kuducira ku mayanga ibijanye nawe hama tubandanye nandi makuru. Urakoze cyane bwana journaliste reka nkuko bishatse dusimbire mu hakujya Akanyaru turaza gusubira aha hakujya Rusizi cyane gose mu nyuma iyi nkuru bwana journaliste ya Victoire Ingabire novuga ko ari nkuru ibabaje cyane gose ni bimwe mu kirundi bavuga ko ubugombye kukujya ataburi imboga gukoza sivyo. Victoire Ingabire uravye ikirego cyangwa se ibyaha yagirizwa ni ibyaha novuga ko barondeye ibyo bafindafinda kugira ngo bikunde bamute muri yombi. Icambere twomesha badukwikirana nuko nkuko babivuze ku munsi wejo yaritavye ubutungane yararengukijwe kugira ngo ashobore kuburana mugabo Victoire ntabwo yashoboye kuburana kuko yari afise intambamyi aho yasaba yuko yoburana afise umuavoka aturuka mu gihugu ca Kenya bien sûr rero akaba atashoboye kuburana kuko uyu muavoka wiwe atari ahari. So ikindi nuko Victoire Ingabire icaha yagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi ugiye kuraba nico cyaha muri rusange yagirizwa kuko bavuga yuko ngo yagirizwa gushigikira umugambi wo gushaka gutembagaza ubutegetsi ngo babicishije mu nzira y'imyerekano plutôt donc manifestation anemo niko cyaciwe kiri structure mugabo aha hantu niyo ngomba ko duhagarara gato bwana journaliste buriya leta ya Kagame cyangwa se leta y'izinyeshamba za RDF barazi amayeri n'amanyangabo basanzwe bakoresha mu gutembagaza ubutegetsi mu bihugu bitandukanye sivyo nuko mbona kuri plateau utashize koko twoganira ku by'imyerekano ikiraba muri Kenya nari kukwereka turaza kubiza ko naco nari kubihuza nibi mu bisanzwe Victoire Ingabire ariko ararengana ariko arazira ubusa je ndibuka bona journaliste twarakoze ikiganiro twerekana ingene aba officier benshi bo muri zino nyeshamba za RDF batariko barahuza n'iyi nyeshamba nkuru Paul Kagame sivyo aho mbere bashatse no guhirika ubutegetsi bwiwe abarenga 24 aba officier bien sûr muri RDF bakaba baraboshwe batabwa muri yombi ukuntu kuri bitwara twabyerekanye ndibuka ko n'amazina yabo twayatanze twayerekanye abari mu Rwanda baravuga bati vraiment ibyo muvuze n'ukuri tubwo gusa twatuzi impamvu bano bantu bafunzwe. So rero kubona Victoire Ingabire baciye bamwegeka ko kino cyaha nibaza yuko d'abord barafise ubwoba nkoshi za mvugo zabo bakomeza kuribwa bibaza yuko ubwo bajya ba officier bababoshe bakabafunga hashobora kuba hariho n'abandi batamenyekanye boba bagumye kuri wa mugambi wo guhirika ubutegetsi bwa Paul Kagame cyane gose sivyo bica bituma bavuga bati twerekane yuko twebwe turiko turakora baca bahera ku batavuga rumwe na leta abari bo baboha kugira ngo byitwe yuko bariko barakora amatohoza. So ikindi kintu bivuga ko bona journaliste buriya uzoja gusanga mu minsi mikeya uyu Victoire Ingabire bamwagirije ko akorana na FDLR cyane gose iki mucitege nimba batarakimuvugako kumburengira ngo bajya barafise mu content creator n'uwandikira script kumbura usanga wandika script karamusovye iyo point atayiciye yibagira gushira ku iyo point mugabo hajya mu Rwanda uko bimeze umuntu kugira ngo bamuhonyore kabisa bamukute bamwicayeko nuko bamwegeka ko ikicaha cha genocide yuko akorana n'abashatse
n'abakoze jenoside bien sûr muri 94 so ariko rero barahumba kamvuge ko bahumba akuko iwacu mu Kirundi bavuga ngo uta inkoko nuta ico yabitse sivyo baramaze kubona yuko amahinduka iwabo akenewe cyane gose kandi ategerezwa mugabo abarongozi kubgabo ntibiteguye kubgayo mahinduka ntibiteguye kwakira amahinduka ntabyo biteguriye kabisa rero biragenda gute niyo mpamvu rero bazoja gushika muri aya mahinduka aba victime babaye benshi cyane gusumba ego aba victime kabisa babaye benshi niho bazoja gushika muri aya mahinduka so ikindi kintu uvuga bwana journaliste kuri iyi point nuko kuvaho FDLR isabiye ibiganiro ukundi gushasha c'était pas la première fois nibwo bwa mbere FDLR sabye ibiganiro kuvaho rero kuri incuro basabiye ibindi biganiro hariho novuga ibintu bitari ko biragenda neza nkuko byahora hano muri guverinoma ya zino nyeshamba za RDF kubera yuko bamwe n'abandi bavuga bati kubaha ibiganiro byoba byiza kugira ngo twubake u Rwanda rudafise abarugwanya kuko rudafise umutima hanze y'igihugu yuko hoba hariho abantu bashaka gutembagaza ubutegetsi abandi bakavuga bati mwanguha zijya ntera hamwe ntituzopfa twicaranye nazo kumeza so ibi ni ibintu rero journaliste ni politique ndende hano no kubusaba dukurikirana yuko buriya abanyarwanda ndavuga izi ntera hamwe nako sorry izi nyeshamba za RDF izi tuziti inkotanyi ntaco nico kimwe bo bagiye mu ishamba bahunze ngo ntibotwagwa n'umuntu wo mu bwoko bw'abahutu nta wabirukanye ego nibaze ko abakurikirana ibiganiro bya BMFO byaraciyeho cyane abasesanguzi berekana ingene bagiye mu ishamba kuva ku umwami wabo nimbari wende sindavyibuka ingene byari bipanze so rero kumva yuko bogarukana izi ntera hamwe ngo babe boganira kumbure bicara mu gihugu bafise ubwo yuko kumbure bishitse bakaja mu nzira y'amatora bashobora kugaruka ku butegetsi izi ntera hamwe zikabatsinda mu matora zikabatsinda hama bakisanga basubiye hehe mu ishamba kuko bobo ntibiteguye na gato ntibiteguye kuba botwagwa n'umuntu wo mu bwoko bw'abahutu so iyo tuvuga ibi hari abatwita ngo turabanyamoko benshi niko batwita turabanyamacakubiri turabanyamoko ariko siko biri twebwe tumenera enda kurukumu yes ikintu tukivuga uko kigomba kuvugwa ntabwo tugomba kuza turakikiriza ni biza yuko tout le monde bamenya ce qui se passe mu karere k'ibiyaga binini so rero bona journaliste mu kurangiza iyi point ya Victoire Ingabire ikintu nagomba kubivuga ko kindi nuko Kagame aramaze kugaragaza yuko mu by'ukuri afise impungenge n'ubwoba kubwa Victoire Ingabire kuko tumenyesha badukurikirana yuko bisa nkaho Victoire Ingabire wanashikana nako kuri ari we mu opposa principale wa leta y'u Rwanda bien sûr uyu muhari utwaye leta y'u Rwanda FPR inkotanyi sivyo bisa nkaho ari we niwe mukonkiha bafise so rero baramaze kugaragaza yuko bamutinya cyane barafise impungenge nawe barabona yuko nkamwe bo murekera ubwigenge arafise guhindura ibintu hano mu gihugu cy'u Rwanda niyo mpamvu baguma bamufunga bya hato na hato baguma bamuburabuza nibamuha kanya ngo ashobore kuba yo naganira n'abene gihugu kuko na lofete yuko bamwagirije ibi bafatiye ku biyago basanze karagira n'abene gihugu bacamagiriza yuko bo bari bategura imigumuko kugira ngo batembagaze ubutegetsi so ninde yababwiye yuko manifestation ziba zigamije guhirika ubutegetsi barabizi nivyo bakoze mu Burundi bateguye manifestation ijya sindanete manifestation man bateguye insurrection kugira ngo
bise nkaho abenegihugu aparose nkaho bankisha abenegihugu leta yabo kugira ngo bazoce bakoreramo kudeta magingo abenegihugu bazoba bamaze kwanka ya leta bice biboneka ko kumenga nibo bishimiye nibo bakubise ya kudeta ariko rero kubwa amahirwe Imana ivyivangamwo ntabwo byashoboye gukunda nkuko babitegura so niyo mpamvu rero ni wabo bariko baja gukompara bimwe n'ibindi ivyo bakoze mu Burundi bariko bashaka kuzana ijya scenario no mu Rwanda bona journaliste hari ikiganiro twakoze reka ndabisubiremo umbabare ndabisubiremo nubwo umwanya utujana gato kubera yuko biri très important sivyo twarerekanye ingene mu Rwanda atamuhari numwe witwaje ibigwanisho ukunda mu gihugu cy'u Rwanda sivyo nta Robert yo mu Rwanda ikunda ibi narabyerekanye mbwa ngo manda nabisubiriyemwo Kagame ni bakame kama twavuze cyane gose il est très malin nukuvuga abantu bose isi yose irazi yuko ari umugwi witwa Interahamwe cyane gose zakoze genocide mu Rwanda bitirira mama ko yakorewe abatutsi barazi kandi yuko mu Rwanda hariho umuhari ugwanya leta y'u Rwanda witwa FRN ibi birazwi mugabo abantu ntibazi yuko hariho Interahamwe za Kagame binavyo bazi nukuvuga uko Kagame yagiye gukorompa FARDC igisirikare cha Kongo niko yagiye no gukorompa Interahamwe ni nako yagiye no gukorompa FRN nukuvuga mu Interahamwe wanashaka mu bakomandateri mu bafata ama decision harimo abantu ba Kagame niyo mpamvu Kagame ntarota Interahamwe zohava kuko none zihavuye yose bamuri kunga kurondera yiki bwana musasanguza ariko unkunde dusubira inyuma gato vuze yuko mu Rwanda atakirobera igikunda kandi Interahamwe zitabaho muri make ari ikintu kiri créé par Paul Kagame none izi Interahamwe tuko turumva zasavye ibiganiro nazo ni zimwe za Kagame canke n'izindi Interahamwe aha hantu ntabwo bahantahuriye sinavuze ko zidakunda navuze ko zitabaho plutôt navuze yuko mu Interahamwe respondize Interahamwe FDLR harimwo abantu bari corrompu na president Paul Kagame kandi mu bakomandateri sivyo nivyo navuze barimo kabisa no muri FRN barimwo kujya bari no muri FARDC Tshisekedi Chirombo akaba amaze imisi ariko arabayungurura niko no mu Interahamwe barimwo so kuba barasabye ibiganiro si bajya bakagame none bagiye umusa ibiganiro kandi bamabaganiriye ega bo bari proud no biganiro bavya bo bari proud no kuguma muri Kongo kuko akazi kabo kare muri Kongo abasavye ibiganiro nabarambiwe n'ubuhungiro bakeneye gusubira mu gihugu cyabo mu Rwanda so hariho n'ahantu abantu tutako turahurizako tutanatahura kumwe je yikurambira yuko hariho ngo umuhari uri kurashaka kuvuka ngo baje kugwanya leta y'u Rwanda ivyo ncambona directement yuko bona journaliste ari umukenyero mushasha wa Kagame gashireko ncambona ko Kagame abona kumenga bajya bari hajya bamaze guhinyuka kumbere ko ama media menshi akomeza gusesa gafu kiwe abishira habona agomba kurema uwundi muhari byitwe kujya muhari basi wowo ubayeho uzi yuko hariho abariko hompi wowe uje uri serious utagomba gukorera ku mabwiri ya President Paul Kagame bagomba gukorera dufate ku nyungu z'abanyarwanda bakeneye impinduka mu gihugu cy'u Rwanda cyane gose bwana musasangozi kuri no nkuru duhaye ndagushimire cyane ariko mu ntangamararane navuze yuko hari abasirika abapolisi plutôt ba M23 ko M23 aho yafashe ibanza yafashemo yarahashize abapolisi bajejwe protection civile niko nabivuga bajeje umutekano w'abenegihugu abapolisi hari akavideo kari karatrendinga bafatanye mu mashati bariko baranigana mbega bwana musasangozi ibi bintu byo tuvyite gute
urakoze cyane bwana journaliste ikintu gihambaye novuga kuri ibi nuko d'abord bari abapolisi hari akavideo mu by'ukuri kagaragaye bariko umwa ni guwundi bari muri biro abenegihugu n'abavuga bati none nimba abenegihugu abapolisi bariko banigana twebwe abenegihugu keske twe twokora iki bigende gute bwana journaliste mu nyeshamba za M23 na RDF harimwo abakongomani ba vrai sivyo hari abakongomani ba vrai bumvise kajya karimi kinyeshamba za RDF yuko baje guhindura bimwe n'ibindi muri Kongo kumbure bafatiye ku bukene bari barimwo niki babatiza amatwi hama bafatanya nabo kandi benshi barinjira mu gisirikare cy'izinyeshamba za RDF hama bamwe baja mu gisirikare abandi baja mu gipolisi ngira ngo murabonye yuko muri yo misi yahera mu kwezi guheze banashizeho na societe y'abajejwe security y'ingo z'abantu amaduka atandukanye abo mu Burundi twita ngo nabasiti nuvuga ibyo byarahabaye usibye ko haba higanjemwe inyeshamba za RDF muri ibyo byiciro byose mugabo n'abakongomani ubwabo baba barimwo so kanya ka video bona journaliste gakomeje kuzunguruka kumbuga ngurukana bumenyi sandukanye kumbe no magroupe yacu ko bakarimo katari muraza kugashiramwo cyane gose ni conflit yadutse hagati y'inyeshamba za RDF hamwe n'abakongomani ba vrai ntabwo bariko barahuriza kukungeniza inyeshamba za RDF ziriko zirafata nabi bene wabo b'abakongomani so nibo rero hajya ujya mu kongomani yavuze ati no je ne peux pas accepter yuko abo tuvukana bashikanje ba mama bande mukomeza kuba maltraiter uko mwigombeye aca musimbira ko aramuniga so ibi rero byerekane yuko mbona journaliste M23 bari ku musozo bari ku mwisho iyi mvugo mvuze ngo mandayisobanure ije novuga ije isa nije gutitura canke gukontrara ibyo navuze ku munsi wejo aho navuze yuko M23 bo bari objective bakeneye gushika ku ndunduro quel que soit le coup byo basaba cyane gose ariko kandi biriko byerekana yuko bari ku musozo même si bari déterminé kubera yuko batangwe gukora ibikorwa bisa n'ivy'ubwihevye muri Kongo baramaze kubona yuko abakongomani batakibishimiye urukundo baberetse bacinjira babonye yuko gwaheze cyane gose no kuvuga erega bona journaliste nuko kajya ka video kafashwe hariho no video budafatwa cyane gose na mupolisi mu RDF cyangwa nako mu M23 cyangwa umusirikare ashobora gutembera mu gisagara cya Goma ari wenyene bacha munyuruza bacamujana bene Bukavu ni funga kinywa baba bamwishe so ibi rero nabo ubwabo baramaze kubona ko kuroderesa abano bene gihugu bitagikunda ikindi kandi navyo bitangaza amakuru vyabo byo bibatera ka morale mukure mu bwoba mu bakongomani navyo ubwabyo bisa n'ibyacitse intege barabonye uko abene gihugu nabo babahinyuye barabonye uko batanze inkuru mu makomantere babeshuza bakababwira bati byo muvuze siko biri so rero bijya ni bimenyetso byerekana yuko zinonyeshamba za RDF nubwo ziri muri Kongo nazo ubwazo zirabona yuko impera n'imperuka zidashobora kuharagama haba ku neza canke ku nabi kubera yuko abene gihugu ntabwo bariko barabahana igwere bwana Musisangozi duce dusimira kuri ino nkuru Musisangozi yarababwiye ibijanye n'abasirikare ba FARDC bashasha bariko barazanwa ku mirongo y'urugamba aho bashikiraho bitwa muri Karemi Musisangozi yarababwiye mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye ariko amakuru dufite nuko abo basirikare bariko barazanwa baba bariko barahindurirwa imyambaro itandukanye n'iyaba FARDC bari basanzwe bambara bega Musisangozi tuvuge yuko ari ubuhinga bushasha bwo kugira ngo batsinde zino ntambara canke tuvuge ko ari kugira ntibabasanishe n'aba FARDC dusanzwe tuzi bariko baragwana kuva mu ntango z'intambara ndetse n'umwambaro bahoze bambara mu myaka yabo yose urakoze cyane bwana journaliste kuri kino kibazo je ndibuka mu Burundi niga menga mwaka w'indwi nimba ntihenze
ni kuvuga iyo yishe umusirikare bagabanya ibitambara n'ibyo so rero ugasanga ari abasirikare bambaye nyene ibintu nyene umubonye nawe ushobora kuba wojugumira so rero kuri iyi ya FRDC bwana journaliste bikunde yuko nko babivuze bo bashatse kwerekana yuko bano baje batandukanye n'abari bahasanzwe canke naho usanga ni strategie militaire bakoresheje kugira ngo bazotere urujijo ku mafront zino nyeshamba za M23 kuko sinzi ko nuko utakivuze burya umwambaro babahaye n'umwambaro uja gusa cyane n'uwizinyeshamba za M23 nibo bariko barambika aba ba FRDC bivugwa yuko baje hano ku mafront kuraba yuko bashobora kuba bosubiza mu minwe yabo igisagara ca Bukavu hamwe n'igisagara ca Goma so ibi rero ni ibintu nta byinshi ndi bubivugiye ko bwana journaliste kimwe gusa nuko no subiramwe amajambo aba wazerendo bariko baravuga bavuga ngo l'air est présent umwanya wageze cyane gose isaha niyi n'ubutumwa bariko baraheza abantu bari mu bisagara vya Goma na Bukavu aho babwiye ati isaha niyi ni mwitegure kwakira aba wazarendo na FRDC turaje kubagombora so ibi rero benshi bariko bavuga ngo ni imvugo itari kirajana n'ingiro ariko bwana journaliste no kumenyesha ko muri Kabare aba M23 babamaze so barakuramwe bakira muri Kabare kabisa na Karehe ama operation arakomeje agumamwe mbonera no kwishura umuvandimwe yabajije ikibazo ngo ku kibuga c'indege ca Kavumu vyifashe gute ku kibuga c'indege ca Kavumu bwana journaliste ntabwo kiri opérationnel nta ndege ya M23 ishobora kuba yohagwa bose bagicungishije amazi kubera yuko hafi haguma hari imigwano ya hato na hato beno menshi n'abadukwikirana yuko mwijoro ryo kuwa gatandatu harabayeho igitero mu masaha y'ijoro ariko amakuru naronse n'igitero cyari kigamije kuja gutorayo cyangwa se kwambura zino nyeshamba za RDF ibigwanisho vya gisirikare bari baronse kuri uwo munsi rero abazendo na FDNB baca bagabaye igitero barashobora kurekipera bya bisirikare so biboneke yuko aba wazarendo na FRDC bari ku kazi cyane gose ahubwo gusa ico bahinduye n'umukenyuro ubu ntibakigwanisha amajambo cyane gusumba ibikorwa ahubwo ubu bagwanisha ibikorwa gusa nta majambo bakigwanisha cyane gose bwana musasangozi mu kurangiza no makuru yacu y'uno munsi unkundiye turangirize kuri ino nkuru inkuru avuga ko ari nziza kwa wazarendo aho bo bariko baravuga ko kibazo cyo guhembwa ubu atari kinini cyane kubera ko hari n'ama video menshi baboneka bariko bararyoherwa bafise umushahara wabo niko novuga w'uku kwezi bwana musasangozi ibi bintu kubijanye n'urugamba vyo ubibona gute ni mu gihe aba wazarendo bari bamaze igihe ataco bariko barafashwa ndetse haragirwa batangura kwidogera cyane na leta ya Kongo ariko no munsi turi kubabona mu munezero udasanze mbega ibi bintu hari ico bizohava bihindura kuri runo rugamba urakoze cyane bwana journaliste aba wazarendo kuba basigaye bashobora kuronswa buriya ngo umusirikare ntabwo umushahara motivation aronka gasabuni cyane gose sivyo abawazandiro kuba nabo ubu bashobora kuba boronswa gasabuni bwana journaliste iki ni kintu muratora gushimira president Felix Tshisekedi Chilombo kuko kigaragaza yuko yabonye ubwitange bwabo abawazarendo bariko barakora bien sûr ko no mu discours ubu asigaye yubahuka akavuga yuko hariho ugwaruka rukundi igihugu cyane gusumba abasirikare barahiriye kugisesera amaraso so ibi rero ni ibintu bwana journaliste novuga ko bihambaye ni bintu byahinduye n'isura y'urugamba kuko abawazarendo batanguye kugwana bita nabo batiyumvira dufungura gute turi bwambare gute kubera ko leta yaberetse yuko ibafise ku mutima ibi kabisa byarahinduye ikintu gihambaye cyane ku mirongo y'urugamba kandi ndahamya yuko nukuvuga n'inyuma y'iyi ntambara bizotuma Kongo
igira igisirikare kiri formidable gikomeye cyane gose kuko bana bawazarendo bien sûr ndazi ko ari bazo demobiliza ntabwo bose bo kwinjira mu gisirikare ngo bikunde harimo aba bakuze yes barenze imyaka abadakwijere condition mugabo ndazi yuko ibi bizofasha leta ya Kongo kugira igisirikare gikomeye mu karere nukuvuga aba bawazarendo nibaca bafatira umwanya bakabatraininga bihagije bakaja guhambye babasirikare bandi bamaze imisero mu training uzosanga mu by'ukuri Kongo yagize igisirikare gikomeye so abo wazendo nabo rero nibaza yuko aragateka no ku miryango yabo ego ni kimwe mu biri kubera tuma bona journaliste n'imiryango wasanga itariki yari kuri abana babo ngo baje ku rugamba bahambye abo wazarendo ubu nabo barabahimiriza ego bavuga ati aba wazarendo ubu ko na leta ibazi namwe ni mugende ntibakirinyeshamba ntibakiri abandi tuzi mu buhumbu mu bwicanyi mu bube gito butandukanye ubwo rero namwe ni mugende ndibuka hari ama video yagaragaye bona journaliste aho umusekreteri wa gace nibikitwa gute nawe yahambije abawazarendo kumugaragara izuba riva urumva umukozi wa leta arahambya wazarendo cyane gose aha twovuga abarimu bo muri Bukavu batari bake barahambije wazarendo uviraho nka bose ubona abawazarendo so ivyo byose ni kubera reconnaissance president Tshisekedi yagiriye abawazarendo burya akagashiruka bute bahabwa sico kintu gihambaye cyane gusumba kuba barabahekonesheje cyane gose igihambaye nuko leta yabatahuye ikabona ico bariko baraharanira nico cyari gihambaye cyane gusumba rero kuba yarashoboye kuzirabaronsa gasabuni naco ndavyite kari umwuhiro waciye unatuma rero abawazarendo biyumva yuko mu gihugu bafise guhagararira uburenganzira bwabo nkuko bibereye asante sana bwana Musanguzi reka ngire ko ndanagushimira cyane kuri ano makuru washoboye kudutorokaniza mu buryo bwiza butanze neza kandi buramvuye nizere yuko no hanyuma uza kutwongera andi makuru ikaravugwa ijya nini yes urakoze cyane bwana journaliste haracari kare reka dushimire abadukurikirana ariko kandi baze baratubabarira kubera yuko turakunze guhura cyane n'ikibazo c'umuyaga nkuba cyane gose gace bituma nk'inkuru twakoze mu gatondo tuyishikirije mu ijoro yes rero baze baratwihanganira si twebwe ariko tubafise ku mutima kabisa kanje ngingwa ko ndabikebanura nanje kumbe yaracari karitaza kungira mu bindi biganiro okay kananje ni nshimire cyane abantu twabanye mu kino kiganiro umuntu wese yahereye ku munota wa mbere kugira ku munota wa nyuma y'abakino kiganiro nizere yuko yashoboye kumviramo vyinshi kandi bikomeye cyane ndabashimire cyane simfise vyinshi no babwira ariko isango nuko duhurira mu kindi kiganiro hama ku bantu babakeneye amafoto n'ama video kuvyo twavuze akenshi tuba tubifise turaza kubibaha turaza twigora tubaha ama video agiye atandukanye bavyabereye ku rugamba yaba abariko baragwana ya police bakoranigara muze kutwisa tubahe iyo video ndetse nabo wazarendo mu munezero ntangere tubahe iyo video rero ndabasabe gusangiza bino biganiro mu bishikane kure hashoboka kuko bidutera ingufu nyinshi kugira ngo tubandanye tubaha nandi makuru meza kandi atohojwe neza bye bye